ngenda babwire yuko la tendance et la mode iratubwira ngo kunezerwa n'igihe nogenda nkaca nifotoza nambaye anti-soleil, nambaye kilote kuri plage, nadugije akagongo pasteur yaryohewe. Ngenda kubwire yuko naho noba ntakoze ivyo bintu, umunezero wanje uri parfait muri Kristo Yesu. Kuko umunezero wanje nturi muri activité nakoze, ariko umunezero wanje uri muri Kristo Yesu. Yesu yaransengeye ngo ndamusengeye kugira ngo umunezero wiwe ube uwushitse muri jewe. Ndazi ko abatavyumva batabonere. Yesu ashimwe cyane. Abanyamuji Yesu ashimwe cyane. Ugasanga umuntu arababaye ngo je ngo birabishe ngo simfise ngo sinkiryoga ngo weekend zanje ngo ziri boring ngo nta bintu reka nakubwiye ntizishobora kuba boring. Naho no bansigiranye na Yesu wanje jenyene twicaye muri chambre yaransengeye aravuga ngo umunezero wabo ube utunganye muri jewe. Umunezero ni camwa ca mpemu yera. Kandi ndimo umunezero ari camwa ca mpemu yera. Umunezero wanje ntudepanda kuvyo nanyoye, naho nicaye, naho nagiye, n'ingene nambaye. Sinezerewe kubera ivyo bintu vyose, ariko nezerewe yuko Kristo a rendu ma joie parfaite en lui. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Abababaye Yesu ashimwe cyane. Abaje bababaye Yesu ashimwe cyane. Abo byanse ko baje muri vacances yo muri ete Yesu ashimwe cyane. Naho uzosigara ngaha Yesu ashimwe cyane. Uzoza kandi twahawe umunezero muri Yesu, kandi umunezero wacu uratunganye. Iyo atakinezereza cyo hanze kihari, ndazi ko muri Kristo Yesu ma joie a été rendue parfaite. Nico gituma naho no kubita 3 points ibintu byanje bigacamo bikagenda neza. Sinzotakaza rezo, sinzoheba Yesu, sinzoheba urushengero ngo vyaciyemwo, sinzoheba gusenga ngo vyaciyemwo, kuko naho vyocamwo hanze ntibihagije, kuko hari habiyahura bafise ivyo twe tudafise. Nuko umunezero wabo udashobora gutunganywa n'ikintu na kimwe cyo hanze. Nico gituma nzokwama ncometse kuri Yesu, kuko niwe munezero wanje. Yaransengeye aravuga ngo data umunezero wabo ube uhagije n'utunganye muri jewe.